n'amajambo menshi turiko turigishanya kuko ubutungane twama twabushimikiye ko mu bikorwa byose dukora impanuro twama twazitanze kuko tuzi yuko ubucamanza ari karahara mu ruganda ntibacure. Uno munsi wotubera akaryo ko kwibutsanya kandi ibitegerezwa kuranga ubutungane bwigenga, ubutungane butunganiriza ababwituye hatarabwe nkunzi canke mpinga yanje, ubutungane nyabutungane bugena aho ibintu bitegerezwa gutaha budakebagujwe. Turabakeje rero kuvyo mwashoboye kurangura vyiza naho uduhaze muri urwo rwego tutabuze. Ni naco gituma tubahamagarira mwebwe abacamanza kubandanya mwubaka urwego rw'ubutungane mukosora utwo tunenge mwavuze tutameze neza mu ntumbero yo kugarukana umwizero mu benegihugu. Icivugo mwitoreye kijanye n'uno mwaka dutanguye kiratomoye. Igisigaye no kigenderako kukigendera no kucisunga mu mirimo yanyu ya misi yose kugira twese hamwe twumve uruhara rw'umwe mu mugambi w'imbona kazoza y'igihugu cacu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Ico civugo kirerekana neza ko mwebwe ubwanyu mwiyemerera ko hakira abacamanza bacimanza nabi bakongera bakazishira mu ngiro batevye, ivyo navyo bikaba biruhisha abenegihugu. Mu gihe hato ubutungane bwigenga, imanza ntizicibwe neza zikadindira hamwe zimara imyaka n'imyaka zidashizwe mu ngiro, bizogorana cane gushika ku mbona kazoza kuko hatagira ubutungane nyabwo abantu bama mu ruhagarara rw'imburano, imitima ikama ihagaze ntibaronke akanya ko kurangura imigambi yabo y'iterambere. Biramaze kugaragara ko mu bacamanza no mu bashikiriza amanza hariho abapfuye kwinjira muri urwo rwego batabifitiye umuhamagaro canke badafise n'ubumenyi bukwiye mu vy'amategeko. Ni nayo mpamvu tumaze kuvyihweza twabonye yuko ari ngombwa ko hojaho ishure ryo kwigisha ivyerekeye ubutungane. Vyongeye nta muntu yosubira kwinjira mu rwego rw'ubutungane atabanje kwerekana ko abishoboye, mbere hagasuzumwa n'inyifato yiwe mu kibano no mu gihugu kugira ngo hinjire abafise ubumenyi bukwiye kandi b'intungane. Ku byerekeye ubwigenge bw'ubutungane, iryo jambo riri mu isiguro nyinshi, ariko ubwigenge bwa mbere buri ku gatwe k'umucamanza uwo ari we wese. Niwe ahamagariwe guca urubanza yisunze amategeko bwa mbere, adakebaguzwa ashaka ingurire kandi atamutamika ijambo canke ngo amuzivye. Kukaba nkako umucamanza ategerezwa kumenya ko aca urubanza kugira ngo abanguranye abavukana. Mukaba muzi ko bayamaze bati uwucira urubanza abavukana ararangamira. Kugira muwe abacamanza beza mutegerezwa kwitangira iryo banga mwashinzwe, mwamena ntaryo murondera kurihesha iteka mwebwe nyene ubwanyu. Ubu rero muri izi mpinduka mu gutunganya intwaro y'igihugu, mugiye kubona ko hari ikizohinduka no mu gutunganya urwego rw'ubutungane kugira rube urwego koko rurimwo abagabo n'abapfasoni bubahwa aho bari hose, kiretse uwuzokwigira imbundege. Ega nta mwongo buri sato ibidahizwe. Umugabo w'imbundege nujya agenda arasegerereza, asaba ibiturire, yigenza mu bantu nk'igipfamutima.
dukeneye rero ko abagize urwego rw'ubutungane baba koko abagabo n'abapfasoni bafise ijunja n'ijambo, bazira umugayo, biboneka neza ko bishoboye batakigendera ku bandi. Kuvuga ko umucamanza aca imanza abonye impembo ni nko kuvuga ko umusaseredoti yiregesha arose impembo. Abacamanza bamenye yuko bafise ubutumwa, kugira ko umusaseredoti afise ubutumwa. Iyo ibintu bigenze n'abajeje ubutungane nawe nyene yo kumva ko akozwe ko ku mutima. Nico gituma no mu byerekeye agashiruka bute hariko harigwa ingene abagize urwego rw'ubutungane bofatwa nk'abagize izindi nzego z'igihugu. Bisaba rero ko urwo rwego rutunganywa koko nk'urwego rw'igihugu, atari gisata cyo mu rwego rw'igihugu nk'uko biri ubu. Mudufashe rero gutunganya urwo rwego ku buryo biboneka neza ko harimo intwaro yago itomoye n'abahinga bakora muri urwo rwego. Jewe ndazi ko nimwabitunganya uko ndavyumva kandi ndabitegera, uretse ko abagize urwo rwego bazoshima n'abenegihugu bazoshima kandi banezerererwe urwo rwego. Ariko rero tubikore tubizi. Mbega abacamanza bariteguye kuba intumwa z'igihugu? Kuko kugira rubu rwego abacamanza baba bemeye kuba intumwa z'igihugu, mandataire public, baravyiteguriye canke muriteguye ko hazoba abitwa intumwa n'abitwa abahinga? Kuko abahinga bimwe twita mu gifaransa carrière, intumwa nayo iba ari ubutumwa kandi si carrière, kuko aheba ubwo butumwa apfuye canke ananiwe. Igikorwa c'ubucamanza sakazi umuntu ahemberwa ingero, ico gikorwa ntikigira agaciro. Ni igikorwa c'iteka cyo guhagararira abarenganijwe, maze umucamanza yamize akabuye k'abagabo agatumbereza intahe, agacishaho kuri yisunza amategeko, maze atunganiriza uwo wese amwituye ataravye igihagararo, uwarenganijwe akarenganurwa, uwashaka kwihagira iby'abandi agahebuzwa.